ati burya hariho ibintu bimwe bimwe bikwiye gukorwa ngo ati n'ibindi bidakwiye gukorwa n'ibihugu bimwe bimwe kubera ngo ati bidashoboka aho ngo ati bitabishoboye ego ati muri wa mwake kari kwicano Diodone endi akazuna abanywa n'imbere Diodone ngo ati uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungukira mugenza kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene no munsi ndi kuwa gatatu ndizere ko muza kugira umunsi wa gatatu mwiza ego burya ngo ati ukunda ibica ngaha ntibagire kugira portage rungukira mugenzawe ego kubera ndazi hariho umuntu ashobora kuba amaze imisi umwaka kurikirana icano muga ntabaragira portage aho ntabaragira like urumva ngo ati n'ibintu bidashimishije kamwe muri ivyo ngo ati birafasha kugira ngo ati abantu bashobore kubona icano nabo nyene ngo ati bamenye ngo ati ukuri aho kuri kwa nahanye ino munsi ngomba ko twoyaga ku Rwanda araciye akanya tudayaga ku bintu bijanye ngo ati n'u Rwanda mugani ngo ni ibintu vyinshi bibera mu akajya karere ego mugani ibintu tugomba tuyage ko ndibaza benshi barabizi gusa ni kubera vyari bimaze imisi biri mu gacerera mugani ngo birasubiye kugaruka ego ngo tiburya u Rwanda rwiteze aho gwemeje kwakira abantu uzenya ntitwovuga ngo ati impunzi oya ahubwo ngira mu Kinyarwanda babitwa ingenda barabe ngene babitwa simave ndabivuga nabi abakimbega abimukira niko babitwa aba migrant bitandukanye ngo ati n'aba asylum seeker aba refugees uko nuko rero ngo ati ibi ni ivyemezo u Rwanda na Amerika bariko barafataho bariko baragomba kwemezaho bemeje ngo kugira barabe ingene borondera inyishu yo kwimura abantu bari mu gihugu ca Amerika badafise ivyangombwa rero ngo ati ngo ntibazora ngo ati bavuye mu gihugu icahe oya urumva Amerika ibikorera abangene yoshobora kuba shira mu bindi bihugu kubarungika mu bindi bihugu rero Rwanda ngo ati gwemeje kuzokwakira abo bantu maze ngo ati nabandi barenga mugani ngo ati mubwo buryo bone barafise ngo turuhara go kwemeza abantu bazokwemera bashice ngo ati hariya ngo ati Kigali umva sumuntu aho abantu bari bo bose bazopfa gutora bazopfa kwemera yuko boshobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda rero iyi ngingo iri kwiraba kubera Donald Trump ariko arimura aho ariko arirukana abantu badafise ivyangombwa bikwije muri Amerika rero kugira bimure aho barungike ahandi hantu mu bindi bihugu urumva u Rwanda gwemeje yuko go kwakira abantu muganije hari ikintu ndibaza no burya u Rwanda rwashoboye kwakira aba bantu aho ni hahandi nyene uvuga ngo ati u Rwanda rwigombera amahera gwishakira amahera kubera vyose ngo ati ibintu vyo gufasha harimwo n'ubufasho ico gihugu gishobora kuronka mugani hariho n'ibindi bintu usanga u Rwanda ruko rwanyegeza abene gihugu ugasanga bone bibaza ngo ati ni kwakira impunzi uko nuko nkuko vyagenzwe ngene bakiriye abantu uzenya ba Libya uko nuko mugani ngo ati bibera tandukanye rero nk'abantu bashobora kurungika mu Rwanda utazi abari barosanga ari inkozi zikibuko nuko gasanga binjiye mu gihugu nico gituma bavuga ngo ati basizeho kantu ze yabitwa ngo ati defensive measures hawa kantu nyine kuvuga ati tuzomanza kuraba impapuro z'abo bantu tugomba kwakira tutabonye ko bikwiriye ko binjira mu gihugu ko tushobora kubakira urumva ni kubasubiza iyo bavuye naho nahandi muri Amerika naho muri Amerika bazobashira ahandi hantu mu gihugu cabo aho mu bindi bihugu nkuko waravuye muri Mexico aho waravuye mu kindi gihugu cyo muri Afrika hanyuma ugasanga nta vyangombwa ufise muri Amerika ugasanga bakurungice mu Rwanda ntibakurungice mu gihugu c'amavuko rero sinzi ngene abantu benshi babitahura sinzi ngene nawe ushobora ngene kubitahura niwandike ngaho muri comment ati tubiyageko bifasha abo bantu aho bifasha ivyo bihugu ego kwakira impunzi ni ibintu bikomeye n'ibintu vyiza mugani
muri iyi sense yo kuvuga ngo ati Amerika igomba kugira aya masezerano ni nka hahandi vyaba ubwa mbere aho u Rwanda rwari rufise amasezerano rwagomba rukorane na UK, United Kingdom, kugira nabo nyene bashobore kurungika abantu bashitse mu gihugu cabo atavyangombwa kugira babasubize inyuma. Mugane ngo atinda kwibutsa yuko bijya bintu vyarahagaze ajya amasezerano barayakuyeho kandi bari bamaze ngo ati kubaka inyubako zitandukanye zo kwakira abo bantu abo migrant abo bimukire uko nuko. Abantu bari kwararondera ubuzima mu mahanga mugani badafise ibyangombwa, leta yari ikabafata kabarungika aho kabasubiza iyo bavuye. Ese kuvuga ngo ati ngo ibintu ngo nivyo kwakira ngo impunzi zisanzwe, oya nivyo kwakira abantu badafise uburyo aho hantu boba batuye mu ivyo bihugu vyo hanze. Urumva ngo ati ni ibintu bigize. Rero UK yarasa ayo masezerano irayanka mugani Paul Kagame yarari ajya amadolari bamuhaye ajya ama UK bamuhaye. Hanyuma ubu naho ni US igezweho kugira nabo nyene barabe ko bokora ibi bintu bakire abo bantu bagomba kurungika batafise ivyangombwa mu karere ko muri Amerika kugira ngo ati babakire mu Rwanda uko nuko. Rero ngo ati none ivyo obihindura iki ku mwene gihugu mu Rwanda, bihindura iki ku Rwanda uko nuko. Nakabazo uri umunyarwanda ushobora kwibaza, nakabazo ushobora kwibaza kubera ndibaza naho abo bantu bo bashitsa mu Rwanda ntibazoba mu karere kariko kose kisanzuye, ahubwo hari ahantu bagenerewe kuzoshika babubakiye ni nk'iboroke. Rero yaba ngo ati ari kwakira abantu b'impunzi urumva babareka bakabakira mu buryo busanzwe bakaba mu karere kariko kose apana kubapangira ahantu uko nuko. Ngo ati n'imfashanyo zo kurondera umutungo w'igihugu je niko ndabivuga, sinzi kimba uvyumva uko niwandike ngaho muri section aho uvyumva ukundi niwandike ngaho muri section hanyuma tubiyageko. Ego ngo ati ivyo ni ibintu bishasha biriko biraba. Ego ku video karaka ndizere ko agakunze utagakunze naho nibagire yuko akandi kazoza maze ngo karuta aka. Ego akazina kanje banyitwa imbere radio rero ngati tuzosubira kubona niyo twabonana.